umwigisho w'ingoma wari mu kigo c'abasomyi b'ibitabo bibliothèque mu rurimi rw'igifaransa citirirwa Dr Mukene Pascal kiri muri quartier ya Carama. Hari kuri uyu wa 23 Ndamukiza mwaka wa 2025 aho Uburundi bwari bwifatanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mukuru wahariwe igitabo n'umwanditsi. Germaine Manirariha umuyobozi w'ico kigo aratanga imvo yatumye ico kigo kibaho, ariko rero ati iciyumviro nyamukuru cabaye ica Dr Mukene Pascal mucance wiwe. Mu vyiyumviro ni vya Mukene yarafise ibitabo byinshi cyane. Umugenzi wiwe amaze gupfa mu myaka 2 yarambwiye ati yamye yifuza gushiraho bibliothèque. Muga ivyo ntavyo yambariye. Jewe nije namucokoza umunsi mwe ndamubaza nti none hamwe upfa imbere yanje ibitabo ko ari byinshi nzobishiraho. Cambwira tuzoraba aho bishira abantu baze kwirabira. Abashaka kwiga, abashaka gusoma, abagira recherche bazoza. Nuko iciyumviro ciwe caje amaze gupfa sanga icyo mfise no kugishira mu ngiro. Ego none bibliothèque muravye imari iki kumbure ugwaruka n'abakuze? Ugwaruka ruravoma. Burya umwana asoma uri kuramwigisha uramubona. Abafise amajambo menshi abandi badafise. Mu Carama hari amashuri arenga 30. Ubu nuwambwira ngo ndayijane muri ville sinonjayo. Aha ifise akamaro kurusha mu gisagara. N'abakuze rabagirira akamaro. Hariho nk'abakuze baza aje kurondera igitabo ati nonse akanya muhira ndasoma, kandi namwe murabizi gusoma bituma ubwonko budasaza. Abanyeshure usanga bamenya kuruta ujya dasoma. Yego cyane. Ego uyu munsi mwari mwatewe iteka n'abashitsi batandukanye, mbega mwavyakiriye gute? Navyibushe. Nagize akanyamuneza kuko niyumvira nti jewe umuntu mutoyi banyiyumviye gute kugira bashike ngaho. Ministeri ihagurukana abanditsi, ihagurukane abakurikirana ivyo gusoma, bamena imvura, bamena ubwondo, bashike mu Carama. Nukuri nahimbawe nagateka kadasanzwe kuri jewe. Mwavuze kandi ko mutikwije neza hari ibikibura aha mwosaba iki mukagisaba handi? Ibibuze ni vyinshi. Inzira ashobora kuduga hejuru mugabo buryo sindabufise. Imashini nukuri ntazi abo bishobora. Imashini zomfasha bashoboye guterera itafari rimwe vyofasha tukaronka ibibanza bikwiriye, kuko duteganya no gushiramo gufasha abataciye ku ishuri. Alphabetisation ko Mukene yari afise imbono ko bose bategerezwa gusoma, bose bategerezwa kwiga. Hanyuma bishobotse tugire bibliothèque iri mu mbono y'igihugu, bibliothèque iteye imbere no buri Buraya no buri muri Amerika bashobora gukora ku mashini agasoma ibitabo vyabo. Umwe mu bana bahavoma ubumenyi nawe nyene yagize ico ashikiriza. Turi wa muryango mwiza utanyegeza kahise kubu nakazoza. Turahimbawe cyane no kuba mutugendeye kuri uyu munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe igitabo n'umwanditsi, aho turi mu kigo c'isomero ry'ibitabo citiriwe Dr Pascal Mukene. Di iri kigongwe Emerange umwana musomyi, umwe mu bana bavoma mu iki kigo ubumenyi ndengambibe, biga bakongererezwa ubumenyi mu gusoma kahise kubu nakazoza, fashijwe n'ibitabo byo mu iki kigo kandi noroherejwe. Muri ico kigo bari batewe iteka n'abashitsi batandukanye, mbere harimo n'abari baje bavuye muri leta. Muri abo rero twovuga nka Jeanne d'Arc Nduwayo yaje ari kumwe nabo basangiye amashirahamwe ateza imbere igitabo. Akavuga rero ko ibikorwa bikorerwa muri ico kigo ari ivyo gutera intege. Aha rero bakaba baciye banamushikiriza akaganuke bari bamuzaniye certificat d'honneur mu Gifaransa.
twarahimbawe cyane twumvise ko hariho umurundi yigenga yiyumviriye guteza imbere igitabo kuko ubundi igikorwa kiraba indero kiraba ibikorwa byose bijyanye n'ibitabo tukaba tumenya bikorwa na leta mbwa twumvise ko hari umurundi gatwe kiwe yashoboye kuyumvira icyo kintu akagishyira mu ngiro twarahimbawe cyane nk'abari mu mashyirahamwe ateza imbere igitabo nicyo gituma rero uno munsi twavuze tuti ko ari umunsi mukuru wo guhimbaza igitabo twavuze tuti reka tugendere tutere intege tumenyekanishe ibikorwa biri kubera koko ni ibikorwa byiza cyane rwose tunaboneho n'akanya ko gutera kama abandi barundi bamubonera akarorero abandi barundi babishoboye incabwenge bafise uburyo nabone bagira uko yagize kuko twafite uburyo bwinshi mugabo n'umutima wo gukunda ugwaruka n'umutima wo gukunda ubumenyi mu gwaruka n'umutima wo gukunda ko abantu bose bateye imbere mu bumenyi biciye mu gitabo yabikoze turamushimiye cyane kandi tumutera intege tunamusabira yuko abo bose bashoboye kumufasha no kumwogereza kugira ngo icyumviro ciwe cyiza cyane kigeze nk'aho gitera imbere kandi gishika yifuza kugera nacyo gituma tumushimiye cyane tumuha ikiceke aha rero sabo gusa kuko hari n'abandi aha tukaba twavuga nk'umuririmbyi muzi ku izina rya Femide Jaba n'abandi aba nabo nyene bakaba rero bamushikirije utuganuke tugizwe n'ibitabo Bibaro gataro gatoyi igitabo Lycée Les Arts de l'Exil mu Kirundi ni amagorwa yo mu buhungiro nanezerewe n'amajambo mwashikirije yamaze ku mutima cyane rero icyo ruvuga no kubatera intege kandi akabo mwateye mubakumvise ntazoba ari cyo dufasha kugira ngo iki kigo kibandanye gitera imbere gifasha abana b'u Burundi ngo n'abandi banditsi baca babonerwaho barengukana ibitabo byabo. Igitabo kiravuga ku bijyanye n'ibyaciye mu Burundi guhera mu 1993 gushika mu 2002 igihe hasinywa amasezerano. Donc c'est une histoire du Burundi mugabo kandi une histoire d'amour harimo n'udupoeme twinshi ndabona hayo kugwaruka bazoshobora gusoma baryoherwe kandi babonera histoire y'igihugu. Murakoze. ivyo birori rero bikaba vyariko biryoshwa n'abatimbo bo mu mugwi Amagaba.